iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse neza. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Uganda mu karere ka Kisoro murakurikira ijwi ry'Amerika kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Naho mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 Kigali na FM 93 n'ibice 3 Karongi. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mu Burundi komisiyo y'ubukungu y'inteko ishinga amategeko ejo kuwa mbere yakize habona icyegeranyo cyerekana ko gutunganya imishahara y'abakozi bikorwa n'abanyamahanga hanze y'igihugu. Eske turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha, noneho igihugu kigize kirahombera. Uravye imyaka kimaze cikukiye ntico bandanya gihereza ivyerekeye ingene amahera ya leta atunganywa tukabihereza abanyamahanga. Aba ni bamwe mu badepite bo mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunguye abanyururu hafi 1700. Muri Sudani kolera imaze guhitana abantu hafi 390. Naho Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga ko yatunganyije umugambi wo gutsinda intambara. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane abimburiwe nayo hirya no hino ku isi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nkuko maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi ari mu ruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bimugenza harimo kumurikira no gusobanurira abo bazaganira barimo Perezida Joe Biden kwa gatanu umugambi wa Ukraine wo gutsinda intambara Uburusiya bwayigabyeho. Fidel Niyongabo arabahiye inkuru. Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje ko ashaka kwereka uwo mugambi Perezida wa Amerika Joe Biden n'abashobora kumusubirira babiri Kamala Harris na Donald Trump mu rugendo rw'i Washington. Muri urwo rugendo Perezida Zelensky araza gushikiriza ijambo inama rusange y'ishyirahamwe ONU i New York kuri uyu wa kabiri. Zelensky yavuze ko niyo umugambi wiwe washigikirwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi uzogira ingaruka zikomeye ku Burusiya, harimo gutuma Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ahagarika ingwano akemera inyishu iciye mu biganiro. Zelensky yatangaje ko uwo mugambi utegekanya intambwe ziboneka kandi zihuta ibihugu bicuritse na Ukraine vyofata kuva muri iki gihe gushika mu mpera z'ukwezi kwa12. Yongeye amenyesha ko uwo mugambi uzofatirwa ko mu nama yerekeye amahoro muri Ukraine izobera ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev. Abategetsi ba Ukraine bashaka kwakira no kuyitumiramwo Uburusiya mu mpera z'uyu mwaka. Amara ivyo Ukraine n'Uburusiya bitumvikana ko biracari vyinshi. Urugendo rwa President Zelensky ruje mu gihe kitoroshe na gato kuri Ukraine. Intsinzi ya Donald Trump matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika ku itariki 5 y'ukwezi kwa11 k'uyu mwaka bishobora gutuma Amerika ihindura imigambi yayo ku vyerekeye Ukraine. Ukraine ihanze amaso cyane ifashanyo ya Amerika irimwo n'iya gisirikare. Mu mpari ziherutse kuba kuri televiziyo n'uwo bahiganwa Kamala Harris, Trump yaranse kuvuga ko ashaka ko Ukraine itsinda Uburusiya. Tangaje ko azogerageza guhagarika ingwano imbere y'uko ashikira amabanga yiwe ya president niyo yatsinda amatora. Noneho tujye muri Sudani. Icyorezo cya kolera kimaze guhitana abantu hafi 390 muri aya mezi abirashize. Abandi bantu bagera ku 13,000 barayanduye. Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru. Minisiteri y'ubuzima muri Sudani yavuze ko indwara yabonetse mu ntara 10 kuri 18 zigize igihugu, aho intara ya Kasara n'iya Al-Qadarif zo mu burasirazuba bw'iki gihugu arizo zibasiwe cyane. Icyo cyorezo kije mu gihe ubushyamirane bumaze amezi arenga 17 hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces, nta kimenyetso cyerekana ko bwaburi hafi kurangira. Sudani yinjiye mu kaduruvayo mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize ubwo hadukaga umwuka mubi hagati y'izo mpande zishyamiranye, hakavamo intambara yeruye mu mpande zose z'igihugu. Ijwi rya Amerika tukivuga ku byorezo, OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima itangaza ko abantu hafi 30,000 bamaze kwandura ubushita bw'inkende aho uyu mwaka ugeze muri Afurika yose. Eugene Mukankusi arakomeza. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko kugeza ubu muri uyu mwaka muri Afurika hatangajwe abantu hafi 30,000 bakekwaho indwara y'ubushita bw'inkende. Abenshi muri abo nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibipimo by'indwara byashize nk'uko OMS yabitangaje kuri uyu wa mbere. Iri shami rya ONU ryongeyeho ko abantu barenga 800 bapfuye bakekwaho ubushita bw'inkende mu mpande zose z'uyu mugabane muri icyo gihe kimwe.
OMS yakomeje ivuga ko igihugu cya Repubulika ya Centrafrica n'u Burundi nabyo byibasiwe n'ubushita bw'inkende bugenda bwiyongera. Mu itangazo ryayo OMS ntiyatangaje imibare igereranya imyaka yashize n'uyu turimo. Urugaga rw'ubuzima muri Afurika rwavuze ko habonetse abarwayi 14,957 na 739 bapfuye hashingiwe ku mibare yaturutse mu bihugu 7 byibasiwe n'iyi ndwara mu mwaka wa 2023. N'ubwiyongere bwa 78.5% by'ubwandu bushya uhereye kuri 2022. Icyo gihe abantu 29,342 barwaye iyi ndwara kandi 812 bahitanywe nayo mu mpande zose za Afurika guhera mu kwezi kwa mbere kugeza tariki 15 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka nk'uko OMS bitangaza. OMS yavuze ko abantu 2,082 bose hamwe bemejweho iyo ndwara hirya no hino ku isi mu kwezi kwa 8 konyine. Niwo mubare uri hejuru kuva mu kwezi kwa 11 ku mwaka 2022. Kuri wa gatandatu ikigega cya banki y'isi yose cyavuze ko gishobora gutanga miliyoni zirenga 128 z'amadolari ku bihugu 10 bya Afurika yo gufasha kurwanya icyorezo cy'ubushita bw'inkende. radiyo ijwi rya Amerika dusorezeye aya makuru yo hirya no hino ku isi mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Ejo kuwa mbere indege z'intambara za Isirayeli zarashe muri Libani ku birindiro by'umutwe wa Hezbollah zihitana abantu bagera ku 100 zikomeretsa abandi 400. Fidel Niyongabo. Umuvugizi w'inteko za Israel Amiral Daniel Hagari yatangaje mu butumwa kuri video ko inteko za Israel zakoze ivyo bitero nyuma yaho zibonye ibimenyetso vyerekana ko umugwi Hezbollah wariko witegurira kurasa rocket ku butaka bwa Israel. Hagari avuze ko Hezbollah iriko ishira missile, drone n'ibindi bigwanisho mu bice abasivile babamwo. Yavuze ko Israel yasabye abanyaliban kuva mu bice umurwi Hezbollah ukoreramwo. Umugwi Hezbollah watangaje ko wasubirije mu nkoko igihugu ca Israel kuri uyu wa mbere mu kurasa rocket zitari nke mu bibanza vya gisirikare biri mu buraruko bwa Israel. Abagwanyi b'umugwi Hezbollah n'inteko za Israel bararasanye bakoresheje za missile n'amajana ku munsi w'Imana. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yemeye gukora ibishoboka vyose kugira agarukana umutekano mu buraruko bwa Israel. Ukwiyongera kw'ingwano ku rubibe Israel ihana na Liban vyatumye mu ndwi irangiye ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika usohora urwandiko rugabisha abanyamerika kuva muri Liban mu gihe bakibishoboye. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa3.radio-yacu.voa.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose kuri VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Inteko ishinga amategeko ivuga ko gutunganya imishahara y'abakozi buri kwezi bikorwa n'abanyamahanga hanze y'igihugu. Irasaba guverinoma kubishakira umuti vuba vuba. Iyi nkuru murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Eske turabuze abahinga b'abainformatise b'inzobere bashobora kudufasha, noneho igihugu igize kirahombera. Urazi imyaka kimaze cikukiye ntico bandanya gihereza ivyerekeye ingena amahera ya leta atunganywa tukabihereza abanyamahanga. Abo ni bamwe mu bagize inama nshingamateka y'u Burundi aho bari bamaze gushikirizwa icegeranyo cakozwe n'abashingamateka bagize umugwi w'amaho ujejwe iby'ubutunzi ku bijanye n'uko ibikorwa byo guhemba abakozi ba leta n'ibindi bikorwa mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi bitunganywa hagushika bishikiriye abo bitunganirizwa ari bo bakozi. Nk'uko biboneka muri ico cegeranyo nuko kuva mu mwaka wa 2010 gushika uyu munsi kuvuga imyaka 14 iraheze ibikorwa byo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi bikorwa n'abanyamahanga bakanabihemberwa amafaranga menshi cyane nk'uko byashikirijwe n'abo bashinga amateka. Impungenge rero zabaye nyinshi mu bagize inama nshinga amateka aho bavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe cyane kuko abanyamahanga batari bakwiye kumenya uko abakozi ba leta mu Burundi bahembwa ndetse akaba ari nabo babitunganya. Ubwo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranganje yari yahamagawe kuri uyu wa mbere mu nama nshingamateka ngo yishure kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bihanze abakozi b'ubwo bushikiranganje. Abagize inama nshingamateka bamubajije ikibura ngo Burundi bwitunganyiriza ibijanye no guhemba abakozi bidaciye ahandi. Turabona yuko
hari abahinga babikoresha bari mu gihugu ca Tunisia. Mu gihugu c'u Burundi uko tuzi kingana, twe turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha. Abo bashinga amateka banavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe ku bijanye n'ingene guhemba abakozi bitunganywa bigakorwa n'abanyamahanga. Jewe ndavyita ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe indi myaka myinshi, kuko ndabona yuko ari ibintu bihera nko muri myaka 2010. Ibi jewe mbere nkabibonamwo ko umengo hariho abakozi bamwe bo muri ibi bisata baba babifisemo inyungu. Ikindi bavuga nuko batizeye neza iyo programme ikoreshwa mu guhemba abakozi bagendeye ku biharuro babona muri ico cegeranyo. Basaba ko vyokurikiranwa vuba kuko harimo ubusuma ku gihugu. Ibiharuro twabonye muri iyi raporo birateye ubwoba. Insiguro batanze ngaha muri raporo irateye ubwoba ko bokubwira yuko uwo mukozi biyumviriye yuko yatanguye akazi mu mwaka wa 2003. Iyo registre mwumva mwoyiha ikizere kimeze gute? Idashobora kumenya yuko atamukozi ashobora gukora imyaka 1820. Kuri ico kibazo icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana nawe avuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe. Yaciye asaba umushikiranganje ajejwe abakozi gusigura kiriko kirakogwa kugira ngo imishahara y'abakozi nisubire gutunganywa n'abanyamahanga. Ca registre haruri imishahara irenda kuja guharurirwa mu kindi gihugu hari gutakaza ubwigenge. Iki rero bamukidusigurire neza, mbere munatubwire n'ivyo muriko murakora kugira ubwo bwigenge bw'igihugu vy'ukuri bugaruke ngaha mu gihugu. Kuri ico kibazo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi yemeye ko habaye amakosa akomeye, akaba yasiguye ko hari biriko birakogwa kugira ngo gutegura imishahara y'abakozi bive mu minwe y'abanyamahanga ku neza y'igihugu. Turiko turagerageza kugira cyukuri abarundi, kandi nkuko babibagira ati nta information Burundi bufise turabafise kandi baciye ubwenge. Ubwo iyo mishahara igakorerwa igakurikiranwa kuva dugitanguye kuyikora gushika ishikire beneyo ata muntu numwe wo hanze acishije mu kuboko. Turafise projet yitwa Pafen iriko iradufasha. Umushikiranganje Veniste Muyabaga avuga kandi ko mu masezerano yari yakozwe mu gushira mu minwe y'abanyamahanga ico gikorwa cyo gutunganya imishahara harimo kwigisha ubuhinga buzwi nka informatique mu rurimi rw'igifaransa abarundi kugira ngo bazoce babyikorera mu yindi myaka, ariko bikaba bitakozwe. Ivyerekeye iyo logiciel mu makontra yakozwe aba Tunisien aba informatique muri Tunisie, ariko muri iyo soko nyene hari hatekanijwe yuko haca haba kwigisha abahinga b'abarundi. Harabaye ico no kwita amakosa, ubwo bumenyi ntibwabaye bugitangwa. Icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana yaciye asaba ashimitse uwo mushikiranganje gukurikiranira hafi itangwa ry'iryo soko ko hatoba harabayemwo inyungu za bamwe, bityo abazofatwa babihanirwe kuko habayeho gushira igihugu mu kaga. Yasabye kandi ko ubwo bwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe bwogarukanwa mu gihe ca vuba. Iruhande y'ico kibazo co gutunganya ibijanye n'imishahara y'abakozi ba leta, abashinga amateka bagarutse kandi cane no ku bibazo bijanye no gutunganya abakozi ba leta bidakorwa neza, ibibazo by'imishahara itangana, aho usanga abafise amadiploma ari hasi bahembwa amafaranga menshi kurusha abafise izo hejuru, abahembwa badakora, abahembwa imishahara ibiri ni ukuvuga abahembwa kabiri mu kwezi kumwe bahembwa na leta imwe, n'ibindi bitandukanye birimo kudakora neza muri ubwo bushikiranganje bujejwe abakozi. Inama nshinga amateka ikaba yasabye ubwo bushikiranganje gutorera inyishu ibibazo bihanze abanywanyi babwo canke bahindura abakozi bose babukoramwo kuko hari byinshi bidatunganye. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ku wa gatandatu ushize umuryango w'abibumbye wijihije umunsi mpuzamahanga wahariwe amahoro ku isi, by'umwihariko ishyirahamwe ryitwa Kuki Ndiho ryawuzirikanye rihuza hamwe abantu b'ingeri zitandukanye bungurana inama ku buryo bimakaza amahoro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Marie Claudine Mukamabano washinze Kuki Ndiho yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi twebwe nka Kuki Ndiho muri Kuki Ndiho Wide Exist Foundation twawizihije kubera ko dukunda amahoro, dukunda gusakaza amahoro kandi tuzi agaciro k'amahoro nk'abanyarwanda, by'umwihariko nkanjye wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nzi iyo nta mahoro ahari uburyo umuntu aba mu mibabaro. So twizihije umunsi w'amahoro rero kubera ko muri gahunda zacu tugomba gusakaza amahoro,
ku isi, amahoro mu bantu duturanye, amahoro mu byo dukora, no kugira amahoro mu myumvire yacu kugira ngo twiteze imbere, amahoro ku giti cy'umuntu. uyu munsi rero mu biganiro twagize kuri Zoom byo kwimakaza umuco w'amahoro, twari dufite abantu twaganiraga cyangwa se abantu twashimiye kubera ibikorwa byiza by'indengakamere bakoze nk'abantu. Twabahaye award twise Peace Champion, abatsinzi b'amahoro cyangwa se abasakaza amahoro, harimo Seri Makire, umucika ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Seri Makire mu buhamya bwe yatanze yavuze ko yahungiye muri Saint Paul, akava muri Saint Paul, hari ibice bitandukanye yagiye ajyamo, ahantu yagiye ahungira. Noneho avuga ko muri jenoside we Imana yayibajije icyo agomba gukora, noneho Imana ikamubwira ngo rekera kurira, humuriza abantu banjye. Misiyo yo guhumuriza abantu, yo kwigisha kubabarira, yo kubabarira we ku giti cye yayihawe mu gihe cya jenoside iri kuba. None se niba Imana yaramusabye guhumuriza magingo aya kuva muri 1994, ahumuriza te, ayo mahoro ayatanga te aho atuye? Seri Makire atanga amahoro aho atuye, yigisha abacitse ku icumu kubabarira. Afite na organisation yitwa Esperance, aho yigisha imiryango kubana neza, birinda amakimbirane cyangwa se kubafasha kwirinda amakimbirane kugira ngo abana babyaye babeho neza. So afite organisation afashirizamo iyo miryango. Ariko se nkawe by'umwihariko Mukamabano, mbwira amahoro kuri wowe, urambwira uti jyewe ndi umucikacumu, ariko se amahoro kuri wowe uyiyumvamo ute, uyatanga ute, wumva uri umunyamahoro ku rugero rungana iki? Ngende umunyamahoro ku rugero rurenze 100%. Nkunda amahoro, nkunda ibyishimo, nkunda urukundo, kubera ko mbihabwa na Yesu, tuvomamo bitajya bikama. Uburyo nyatanga uretse kubabarira, narababariye abantu banyiciye. Uburyo nyatanga mu buzima bwanjye bwa buri munsi, mbanza nkayisakazamo, noneho nkayafashisha abandi, gutega amatwi abafite ibibazo kugira ngo mbagire inama. By'umwihariko muri kuki ndiho nashinze, mfashijwe n'Umwuka Wera, tudufasha abana b'imfubyi, turira abana amashuri bagize ibibazo, dufasha abagore batawe n'abagabo babo, tubahumuriza kandi tubaha amafaranga yo kwihangira imirimo, ndetse n'imfubyi zifite ububasha bwo kwihangira imirimo nabo tubaha inguzanyo dukuye muri banki y'imfubyi. So nsakaza amahoro, mfasha abantu batandukanye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guhumuriza abandi baba benda kwiyahura. Abo bantu mukorana muri kuki ndiho mu Rwanda batuye mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye, mu tugari dutandukanye, mu midugudu itandukanye, amahoro bo bayasakaza bate muri bagenzi babo? Amahoro nabo bayasakaza bagendera ku ngingo za kuki ndiho, kubana neza, kwirinda amakimbirane, ndetse no gufasha abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga, babafasha kwibyaramo ibisubizo by'ibibazo bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nabo bahumuriza abandi. Kumbwira ko ufite amahoro menshi, kuyishyiramo ukayaha n'abandi, ubu nkubwiye nti nanjye mpakura ayo mahoro yawe wampaho? Ntabwo wawe cyane. Cya mbere ni ukumenya ko uriho Imana igufitiye umugambi urenze ubukeka. Icya kabiri ni ukugufasha kwishakamo ibyishimo duhereye ku byo ushoboye no ku byo ukunda. Icya gatatu tukakwereka inzira zo kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho, nta ngingimira, nta bibazo ufite mu myumvire y'uko udashobora kubigeraho. Marie Claudine Mukamabano, wakoze cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe muvandimwe Venuste, Uwiteka abahe umugisha. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma yafunguye abantu hafi 1,700 bari bafungiye muri gereza nkuru ya Makala mu murwa mukuru Kinshasa. Vedasto Ngabo uri Uvira yaduteguriye inkuru irambuye. Uyu muhango wo gufungura aba banyururu bari bafungiwe muri gereza nkuru ya Makala wagenzuwe na Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo Constant Mutamba, watangiye saa 8 za kumanywa kugeza saa 2 za nijoro. Wibanze ku mfungwa zigwaye cyane nk'uko byagaragaye kuri televiziyo y'igihugu. Zimwe muri izo mfungwa zurizwa amabisi azijana iwazo, abandi nabo boherezwa kwa muganga. Minisitiri w'Ubutabera yabwiye itangazamakuru ko kurekura aba banyururu biganjemo abagwayi biri muri gahunda yashyizweho na leta yo kugabanya ubucucike bw'imfungwa mu magereza yo muri Kongo.
ijwi rya Amerika ryavuganye n'impuguke mu by'amategeko Cedric Muyobo kuri Kinshasa wari muri komisiyo yari isanzwe ikurikirana uko bamwe mu banyururu bafunzwe bafungurwa. Nabonye abantu benshi babyita amnesty, abandi bakavuga ngo ni clemence, bishatse kuvuga ngo ni imbabazi, ariko iki twacise ngo niko cyitwa mu mategeko. Ni mu ngingo ya 35 mu itegeko muri code penale ya Congo, havugamwe amakondisiyo. Kondisiyo ya mbere bavuga imyitwarire y'umunyururu, kondisiyo ya kabiri bavuga ubuzima bwe, ni ukuvuga ngo ni sante, kondisiyo ya gatatu bavuga nk'abantu bari muri za bukuru cyangwa se bafite imyaka ikuze n'abatwite. Ibyo ni ibintu umuntu yogenda avuga nizo kondisiyo bagiye bashingiraho. Ugasanga hari ababigiramo uruhare, hari icyo bita les autorités de consultation, barimo nka ubushinjacyaha bwa gisivile, haba mu gisoda bakareba ubushinjacyaha bwa gisoda, auditora militaire, hakaba directeur wa gereza, hakaba na gouverneur cyangwa intumwa ye. Abo ngabo ni abantu barebwa kugira ngo bagire inama batanga kukurekura umuntu runaka. Baho abayobozi noneho babifataho ibyemezo, ni ministre w'ubutabera ari winguye Constant Mutamba turimo dushimira, hakaba nanone na ministre wa defense kubijanye n'abasoda. Uko niko byarekuwe muri gereza nkuru ya Makala irimo imfungwa zirenga 15,000. Kuba leta ya Kongo yafunguye abanyururu 1685, imwe mu miryango yagize amahirwe yo gufungurwa kw'abavandimwe babo yakiranye ibyishimiye inkuru. Felix Serugayi n'umwe mu barimu muri kaminuza yo mu Minembwe, akaba na muramu wa Dr Sevitere Corazal wari umaze umwaka afunzwe, nawe yakiranye umunezero ifungurwa ry'uyu mugabo. Muri kino gitondo twakiriye inkuru nziza itunejeje ko Dr Lazare Sevitere ko bashije kumurekura aho yaragize umwaka urenga afungiye muri prison centrale ya Makala. Yaramaze umwaka afunzwe kandi arengana. Twaratatse dutakira leta ya Kongo kimwe n'abandi benshi barengana, tukaba dushimiye cyane ubutabera bwa Kongo kubera ko bwakoresheje icyo nakwita ngo ni sagesse, bakaba babashe kumenya ko yarengana. Muri iki gitondo bakaba bamurekuye. Kubw'umunyamategeko Innocente Zijyayo uri mu rugaga ruburanira abahima, abatutsi ndetse n'abanyamurenge bo muri Kongo, arashima uburyo ubutabera bwa Kongo buri kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Rero kubona iki cyemezo cyafashwe, turashimira inzego z'igihugu zabigizemo uruhare n'umuntu wese wabigizemo uruhare, kandi tunashishikariza kugira ngo nanone uyu mugambi ukomeze kugira ngo n'abandi bose banyekongo cyangwa aribo bose bazira ubusa, bazira karengane, nabo ko barekurwa. Rero tukumva mu rugamba rukomeje gukomeza gutakamba cyangwa se gukora advocacy, duhamagarira leta yacu ya Kongo kugira ngo ishimangira amategeko, ikomeze yubahiriza amategeko, kuko ni bwo buryo bwonyine bwo kuzana amahoro arambye. Uyu mugambi wo kugabanya ubucucike mu magereza muri Kongo watangijwe na Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba, watangiye mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Icyo gihe muri gereza nkuru ya Makala hafunguwe abanyururu 400. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuve mu biyaga bigari tugaruke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugomo rwa politiki rugeze ku rugero ruteye ubwoba, ku buryo budasanzwe. Amashyaka abiri ya mbere akomeye yishyize hamwe asaba impande zose guhagarika imvugo na disikuru bya rutwitsi. Nibyo turebera hamwe mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibireba amatora yo muri uyu mwaka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki ya 13 y'ukwa karindwi gushize, umusore w'imyaka 20 y'amavuko witwa Thomas Matthews Crooks yarashe Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu, ubu akaba ari kandida w'ishyaka ry'abarepublikani muri aya matora ya perezida wa repubulika. Yaramuhushije ariko amukomeretsa gato ku gutwi kw'iburyo. Amasasu ya Crooks yahitanye umuturage umwe, akomeretsa cyane abandi babiri mu barimo bakurikira ijambo rya Trump muri mitingi yo kwiyamamaza ahitwa Butler muri leta ya Pennsylvania
mu burasirazuba bw'igihugu. Naho Crooks nawe polisi yahise imurasa iramwica. Ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa 9 umugabo w'imyaka 58 y'amavuko witwa Ryan Wesley Routh yatawe muri yombi atunze imbunda ya Kalashnikov AK-47 kuri Trump warimo akina golf ahitwa Palm Beach muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu. Perezida Joe Biden na Vice President Kamala Harris ubu uhagarariye ishyaka ry'abademokrate muri aya matora y'umukuru w'igihugu bamaganiye kure ibi bitero byombi kuri Trump, bavuga ko urugomo rudafite umwanya na muto muri politiki. Nyamara rero Trump abarega bombi ko ari bo ba nyirabayazana kubera imvugo zabo za rutwitsi nk'uko abyemeza, ariko nta kimenyetso na kimwe atanze. Akongeraho nanone kwibasira Harris by'umwihariko. Kamala Harris naramuka yongeye gutorwa azica burundu inzozi za Amerika. Naho Tim Walz, kandida w'ishyaka ry'abademokrate ku mwanya wa Vice President wa Repubulika, nawe ati hari abarepublikani biyamamariza kuba abaguverineri ba za leta bafite ishema ryo kwigereranya n'abanazi. Hagati aho abimukira bakomoka mu gihugu cya Haiti batuye mu mujyi wa Springfield muri leta ya Ohio mu burengerazuba bw'igihugu bari mu kaga muri iki gihe. Trump ababeshyera ko bashimuta imbwa n'injangwe z'abaturanyi babo b'abazungu bakazica bakazirya. Guverineri wa Ohio na meya wa Springfield, nyamara bombi b'abarepublikani nka Trump, barabibeshyuza bakabyamagana, ariko Trump akanga agakomeza kubigarukaho. Aba banyahayiti bavuga ko abaturage babibasiye nabi cyane, babatera ubwoba ko bazabatwika n'ibisasu bya bomba cyangwa babasagarira mu nzira bashaka kubatera ibyuma. Izi mvugo za rutwitsi no guterana amagambo akareshye ku mashyaka yombi byahagurukije bishyira hamwe bidasanzwe abadepite bayo bose barabyamagana. Babiri muri bo bombi bari kumwe barabivuga mu izina ryabo. Uwa mbere ni Depite Mike Kelly w'umurepublikani. Hari ikintu cyatwinjiriye. Umuco wacu waranduye cyane kubera bene izi mvugo. Buri ruhande ruvuga ibintu bibi rimwe na rimwe. Twakagombye kwitondera ibyo tuvuga n'uburyo tubivugamo. Depite wa kabiri Jason Crow n'uwo mu ishyaka ry'abademokrate. Hari itandukaniro rinini cyane hagati y'ibiganiro bishyushye bya politiki nibyo dukwiriye kugira no kwamagana urugomo rwa politiki, tukavuga duti nta mwanya rufite muri sosiyete yacu ny'Amerika, twaba abarepublikani cyangwa abademokrate. In our American society, whether you're Republican and Democrat. Hagati aho nanone amatora yaratangiye ku mugaragaro muri leta zimwe na zimwe. Eshatu za mbere ni Virginia, Minnesota na North Dakota. Bigamije guha abantu benshi bishoboka umwanya wo gutora, cyane cyane abashobora kuzawubura ku munsi wa nyuma, no kugerageza kugabanya imirongo ku biro by'amatora ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bita Tura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, urararitswe buri munsi saa 10.
inshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro.